Mukije inshuti namwe bagenze mudukurikirana dufise abasore batatu ngaha imbere ya kamera ko biri kose ndabona icandiko kivuga ngo Gatwaro Talent Film nuko harimwo abandi bafise ibintu nyene ngo ndaza equipe bamwe bakunda abandi badakunda n'amareti maremare. Okay, sinibaza ko byari ngombwa canke byari byinshi mugabo nk'abandi baba bafise ibintu bagiye barakora mu muji babisaba ko sometimes tumenya what are they doing, tuhuriye mu muji tubahuriye mu ibarabara nibiko biko birakogwa baje gukora iki antuka abantu b'abastare nico kibazo ro cabo ntibashobora kwijana nk'ukonye shaka batangure baturamutsa arimo uwo tubona yambaye Gatwaro Talent Films ariko kumbure hari byo bashobora kutuyagira bakatwidondora ndazi ko nubwo je ndabazi canke umugenzi abazi mugabo hari abandi bakeneye ko bamenya nibaza ko batwidondoye ntazoba ngenza karimbi byaba byiza ama baturamutse batwidondora banatubwire n'ikibagenza hano mu gisagara. Reka dutanguze no kubaramutsa kandi no kubashimira mwebwe mwese mwemeye gukora caburese mwemeye kuraba kino gikorwa. Jewe ndiko ndavuga nitwa Abuke na Sasagare beshi banzi nka expert hama nkaba nagendanye na bagenzanje mu mwuga w'amareresi turi kumwe bamwita Marigapuru Ele Ola akaba arimo acteur akomeye cyane w'intagererano nkaba ndi kumwe na MC Trigger nawe vraiment ni mu producer navuga ko ku rugero rwanje nkurira inkofero nkuko yatanguye abivuga twavuye mu gisagara ca Kayanza turaza mu gisagara ca Bujumbura je nibaza mu ncamake sibindi ni wa mugana uvuga ati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze kandi ikindi naco abantu benshi bomenya aha Ibujumbura tuvuge ko ari kwitsitso cyangwa kwisoko y'ibitwebwe tubamwe rero kuhagera nikuza kurahura ubwenge nikuza gutora caburese kurondera ubucuti n'abandi nuko mubona uno munsi twakiriwe n'umwe novuga ko ari umukunzi wacu mukuru wacu yeyi wacu atuba hafi buri kintu cyose tuba turimo yego novuga mu ncamake twe twavuye hariya twaje ngaha mu ntumbero y'ubucuti no kugwanira ryaterambere dukeneye. Yego ku bantu batwazi Gatwaro uravuze ko ari umwe ari umukinyi wundi ari mu producer canke umuhinyanyuzi ibikorwa uno munsi bya Gatwaro bigezehe urugero rugezehe abatarabona ivyo bikorwa bo bikurahe canke nibihe mumaze gukora amateka ya Gatwaro na Talent Films na ya kumbure ntobora n'umwe yoba atari bwana vyombe Gatwaro Talent Films ni umugwi wishize hamwe bahujwe n'impano zo gukina amareresi mu bijyanye n'amareresi vy'ukuri reka mvuge ko dukora turafise ibikorwa vyinshi ushaka kuduhinya cyangwa kuraba ko ibikorwa atari amajambo tubifise uraca kuri YouTube ukandika Gatwaro Talent Films tubibona ugacuraba dufise ibikorwa vyinshi bibereye ijisho bimeze neza. Ikindi naco Gatwaro Talent Film no munsi rafise ico novuga izina novuga ko turaba champion provincial aho dushobora kuba twararonse umudari n'ibikorwa twagiyemo turaba mbere ku rwego rw'intara ya Butanyerera muca mu vyumva vraiment akona kandi kantu novuga twebwe dukora caburese twakoze gatuma twitwa Gatwaro ikomeye. Uvuze ibi by'intara ya Butanyerera ho hasanze ariho uko babiklasa urugero babagereranya ko canke mumenya gute ko ari mwebwe mu ruta abandi muri Butanyerera? Okay, hama igituma twumva ko twebwe turabambere muri Butanyerera novuga ko twashizwe imbere n'irushanwa ryabaye hama turahura n'abanyempano nk'izi ziwacu turakompete turabasumvya amanota twitwa bambere kandi ko biri kose biragaragara ko turabambere kuko mu bo twari kumwe n'ubu simbeshe regenda muri ku macano yabo nta bikorwa bafise ariko Gatwaro kubwo uko yabaye ya mbere ibikorwa biguma biduka murakoze. Ababakurikirana kumbure turabizi ko baca bagenda kuraba kwanza ku rubuga bakabona ko ibikorwa bimeze ubu rero bitegeki hamandi yabigiye ko baraba canke bariko barabona bitegeki urugendo feedback ico gwabyaye ico giye kuvyara ikihe nize mpinduka nigiki abakunzi ba Gatwaro Talent Films go kwitega inyuma y'urugendo rwo gutembera mu gisagara ca Bujumbura no guhura na bimwe mu bihangange muri uwo mwuga. Ni kuvuga icambere cyo no banza nkashima
reka nshimire abantu bahora bakurikirana urubuga rwacu cyangwa musanzwe murukurikirana murabizi tuko turabaha filime Robert School iryoshe imeze neza iteramisha abantu bakishima cyeno bakurira inkofero kuba mwaradukurikiranye vrema ama rero impamvu twemeye turabara turashika nta kindi atari kubaronderera umunezero turiko tubahigira ca kindi kibakora ku mutima nkuko bagiye kubivuga mwabyumvise twashikiriye ibihangange mu bijanye n'iki kintu sinohava ndabivuga ngo mfundurira agaseke ariko mwumve ko mugiye kubona impinduka mugiye kubona igikorwa nyagikorwa mugiye kubona ca kindi mwari dukeneye ko kuko twageze ku tsitso y'ico gikorwa mudukeneye ko murakoze kugeza ubu mukayanza canke muri Butanyerera mufatwa nka mwebwe mwagize revelation canke intango y'ibikorwa bisa namwe nibi kugira ngo abantu bagire kumbure nawe ko baraza kuzana iryo hinduka ubu canke umuvuduko wo kubijamwo nabantu babona ivyo mukora bakavuga ati ko biriko sinokosora ngaha uko biriko sinokongera kwiki mugabo ni hagati mu gihugu aho abantu bashobora kutabatahura uyu munsi inyuma ya rugamba rwose mwagenda muragwana mutangura batabyemera muzana abana babakurayo muzana abakuze birukanwa ubu ishusho y'ifilime y'ireresi hagati mu gihugu imeze gute mwebwe nk'abantu bahaba kandi mubikurikirana buri munsi reka mvuge ko uko umunsi ugenda uraja ko nuko n'abantu bagenda barabona iyo turiko turagana turiko twaragitanguje turugurura amaso y'abantu bakabona ko bino binatari mikino bivanye n'ivyo tubereka aho twavuye natwe naho tugeze kumbure uno munsi ugiye kuraba ku rugero uko dufatwa ntikumeze nka kera kuko kera vrema twarabasazi nyene batwita abasazi gisitema mugabo uno munsi munamaze kugaragara ku mbuga ku ma RTNB he na hariya kubera ko bya bindi dukora baraheza bakabona ko bino bintu ari umuco ari ukuri nivyo bituragera ku rugero twifuza mugabo tw'urugero turiko turabona ko abantu bafise icyo bahinduye abantu bariko baratahura filme abantu bariko baratahura uno mukino ko ari umukino atari ubusazi aho bambe wari impano tubwirizwa kuvyaza umusaruro tubeho kuko umuntu wese muca rimwe tubwiriza gukura amaboko mu muzi tugakora uyu mwaka uheze mwaritabiriye ihiganwa rikomeye rimwe ari naryo ryonyene rikuri igihugu cose rihuza abanyempano mu mice itandukanye ritegurwa na diaspora ndundi kw'isi yose rizwi nka inkingi z'imbonekazo za event iryo higanwa ndibuka ko ari mwebwe mwabaye aba mbere muri Butanyerera munaserukira intara mu gisagara ca Bujumbura muri finale ari naryo nibaza ko gihembo mufise kandi ari naco cyonyene gitegurwa mu Burundi yego kugeza ubu uha ishusho iyihe rijya higanwa uri kuraribona ubona umuvuduko wo kuri kunda rigeze he mbega ubona inyuma yo gutwara igihembo hari ihinduka ryazanye ku buryo hari abandi bashobora kwiyandikisha kuza guhiganwa uyu mwaka kubera ko bijya mwabishitse canke mwabigize banga kugira ntimuzohuriwe n'abandi ubugira kabiri bahave ishusho ya kirori mubona umeze gute bo hagiye ibibazo byinshi mugo kandi bigerageze kubyishura jewe cyambere nagumye ndondeza abantu bateguye kijya rushana nta byinshi mfise nkabo mugabo nayateguye akantu no bahana rababutse ico ni cyambere kuko baratumye nitwa Abu baratumye nitwa Gatwaro baratumye aho mponye numva ko mfise ibiro kubera rijya rushanwa rero ni kuvuga ko narababuze iyo ndababona no kuyubwatsi hama kubizokurikira nibaza ko ririko riratangazwa hose ko bariko bariyandikisha na nubu nabwo ntinyaje abo turushana ahubwo ndabatumiriye abantu bafise impano bose bazi just uzotinga kuba wa mbere cyangwa kabiri cyangwa gatatu cyangwa niho kibaza cyose no bamwe mugabo igihugu babone ko impano zihari shobora kuba hari abansonza hashobora nanje kuba hari abonsonza mugabo twese twitwa abanyempano ujya muco arafite isho mukurako naje mukuru arafite isho zonkurako ico ndico sinzotaha ntungutse noreka kunguka kuba wa mbere mugonzo kunguka ubumenyi mu ncamake rero numva ko ahubwo nipfuza ko abanyempano bose bazoza tukahahurira je ndafise umugenzi nahakuye ndafise umugenzi yambonyeho turaba inshuti uno munsi turatizanya n'ipataro none ico si avantage ya jambo wotura cyane abantu umuntu waro babegereye abantu bo mu kibano bamwe bahora bataka muri ko batahura n'abandi ubu nundi tuvuga ifilime ndundi
bakumva umenga n'ubusazi bakumva umenga ni aliens ubutumwa bwawe turi reka mbere wavuze bitatu reka mbere ku ntwaro iyo nza kuba ari ubushikira bose cyabure guhereje gushika hasi no bisabiye ati nimufate mu mugongo gwaruka rw'impano mu bijyanye n'udukino reka mvuga udukino kuko uwomenga twebwe uno munsi ntaho turi uwomenga ntitunabaho uwomenga iyo mpano ahubwo n'ubuvwayi uwomenga iyo mpano basi sinumva nuko no bivuga turahari nivyo Imana yaduhaye nk'ingabire nimudufate mu mugongo tubikoresha je nama naravye hari ibintu byinshi twokwepora mu gihugu buryo no munsi umwene gihugu kuja kumwigisha nk'amahoro kumwigisha urukundo ukoresheje ibikino aranyaruka cyane kuvyakira biranyaruka cyane kuvyakira gusumba uko wotegura ibipapuro nguzo hari ibikorwa byinshi tugenda turabona twofasha mu kunezereza abantu binabiriye hama kubijanye no mu kibano hama kubijanye no mu kibano vy'ukuri ndeka nshime je uno munsi ndakivuge neruye mperi wanje mu rugo ji wanje mu rugo ndubatse abatari banze barabipinze uko novuga kubipinga ndashafise abana bato ntibaragera kumenya ivyo ariko twubakanye yarabipinze ariko maze kuja mu kintu nkazana miliyoni nkatereka ku kabati k'igitanda nkamubwira ati mfasha guharura yagiye abivuye ati vya bintu ni diri ubarashigikira mubarabona ko ivyo ngiye mu bijunguka aravuga ati genda witegure akampanagurira uturato agashata kagorora niho mpera ndafise abo tuvukana ndafise abo tugiye twirigwana hana hariya nivyo nibo bitahura bose mugabo hari abariko barabitahura bavuga ati abu vya bintu harimo ubusazi kuko niho jana ubusazi imbere ya nyene icubahira nibaza ko benshi bariko barabitahura rero no mu kibano ni buke buke mugabo bazotinda bagere ku rugero bavuge ati abu ivyo urimwo respect yego murakoze cyane